Haleluya grupe b'amaso shengero ry'Imana abera bose ndagira ngo muri uno mwanya dukomeze aho twari tugejeje mu cigisho kivuga ngo uko isi izobona ibara y'ibihekangabo gatatu. Murazi ko turi mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana aho turiko turiga inzamba ndwi. Izi nzamba ndwi duherutse kwiga tugeza ku nzamba igira kane. Hanyuma rero inzamba igira gatanu yatanguranywe n'itangazo. Itangazo rivuzwe mu buryo butatu. Iri tangazo rirakomeye. Ndagira ngo ngabisha abantu baringo barasoma ano majambo n'abakurikirana izi nyigisho mwese mukurikirana ya majambo n'amajambo akomeye y'ubwiru n'amajambo yavuzwe gatatu ati ibara rigiye kubonwa n'abari mw'isi. Ibara rigiye kubonwa n'abari mw'isi. Aya majambo aboneka mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba c'icenda. Turasoma tugarutse hejuru ku murongo wa 13 wo mu gihimba c'umunani. Niho Yohana yaravye mw'ijuru maze ngo agizacya aza yumva inkukuma iguruka yatiriye ijuru ivuga n'ijwi rirenga iti ibara riza kubonwa n'abari mw'isi kubw'ayandi majwi y'inzamba z'abamarayika batatu bahava bavuza. Izi nzamba nizo tugira ngo tuganireko. Izi nzamba mwene data kubera iki izi nzamba bazivuze muri ubu buryo? Ndagira ngo mbwire ishengero ry'Imana ryo muri kino gihe turimwo, ndababwire ko Imana irimwe irakoresha uburyo bwose bwo kugira ngo igabishe umugeni wa Kristo yitegure kugira ngo amesure imvune ziwe, hanyuma batarezwa bezwe, abataratungana batunganywe, kuko inzamba igiye kuvuzwa. Inzamba y'iherezo niyavuga kw'isi, abapfuye bizeye bakazuka, abariho bazobona ubwiza bw'Imana, badugane na Yesu mw'ijuru. Abanse kumva ijwi ry'umwana w'Imana, bagahendwa n'isi bakamwihakana, bazorira cane muri Gihenomu, bazoryanya isyazamenyo. Imana ishimwe cane. Haleluya. Iki cigisho c'inzamba ndagira ngo umuntu wese akigire ko attention cane, kuko iyi inzamba twarabwiwe yuko abera bose bategereje inzamba. Twarabwiwe yuko ishengero ry'Imana rizohabwa kumva inzamba y'akabanga. Ndagira ngo mbereke ingene muri kino gihe isi yongeye guhabwa umutegetsi yitwa Trump bisobanurwa ngo inzamba. Iyo bavuze inzamba canke bakavuga Trump baba bavuze inzamba mu Congereza. Iyi nzamba, uyu mutegetsi nawe yaraje aza kw'isi, aza gutegeka, maze ubwa mbere manda yiwe irahera yongera kugaruka. Kandi mwibuke yuko ari we yashinze Isirayeli kapitale, iza kuba kapitale ubwa mbere y'imyaka yose kuva Yerusalemu isenyugwa. Iyi myaka yose itari bwigere yitwa kapitale y'umugwa mukuru w'Isirayeli, Yerusalemu yaravyemeje kugeza aho baciye bamwita yuko ageranywa na Kuro. Baciye bamugereranya yuko ageranywa na Kuro. Imana yaramukoresheje kandi yari umunyabyaha, atari umwisirayeli. Kuro Imana yari yaramutoranije ataranavuka yuko azovuka umuntu yitwa Kuro, yuko ari we azosubiza abisirayeli wabo bakubaka urusengero rwa rundi rumwe rugira kabiri ngo bongere kuja kugubaka. Niko muri no misi y'imperuka hariho uyundi yitwa Kuro bamugeranije na Kuro. Trump bamugeranije na Kuro, mbere bamushira no ku butunzi bw'amahera, bamucapurako abisirayeli yuko bamugeranya na Kuro. None natwe abakristo mbega ntaco byodufasha, mbega ntaco tworabirako? Umwami Yesu yarabajije abafarisayo
arababaza ati mwandyajyamwe kuki muze kugendeza meteo muzi gusuzuma yuko imvura igiza kugwa mukamenya yuko haza kwiraburanirwa haza kuba umuyaga haza kuba igipfungu ati uraza kwirabwo ngere buce ati amasaha ageze muri saa sita ageze ku mugoroba ariko Yesu arababwira ati mwandyajyamwe ni kuki mudashobora kugenzura ibihe by'iherezo kuki mutagenzura ibihe murimwo natwe abatuye isi kuki tutagenzura niki catumye uyu Trump yongera kuzanwa akongera gukora akoreshwa ibikomeye abandi ba perezida bose batigeze bakora bo muri Amerika. Bene data ndagira ngo mbabwire yuko iri jambo ry'inzamba canke ico bita Trump inzamba twige izi nzamba ziriko ziravuga ziburira isi n'abayituyeko. Imana idutabara. Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'icenda umurongo n'uwa mbere tugiye gusoma amajambo atubwira ngo uko isi izobona ibara ibihetangabo gatatu. Umurongo wa mbere uravuga ngo umumarayika wa gatanu aravuza mbona inyenyeri itibukiye mw'isi ivuye mu ijuru ihabwa urupfunguzo rw'urusumanyenzi rw'ikuzimu yugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu rupfundukamwo umwotsi nk'uw'itanure rinini. Izuba n'ikirere bicurishwa umwiza n'umwotsi wo muri urwo rusumanyenzi. Muri uwo mwotsi havamwo inzige zija mw'isi zihabwa ububasha bwo gukora ivyo sikoropiyo zo kw'isi zibasha gukora. Zibwirwa kutagira ico zigira ivyatsi vyo kw'isi canke ikintu cose kibisi canke igiti cose atari abantu batadomwe ku ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica ariko zihabwa kubasesereza amezi 5 kandi kubabaza kwazo kumeze nk'ukwa sikoropiyo iyo iriye umuntu. Muri iyo misi abantu bazoba barondera urupfu ariko ntibazorubona na gatoya. Bazoba bipfuza gupfa urupfu rubahunge. Kandi ishusho y'izo nzige yasa n'iy'amafarasi iteguriwe intambara. Zari zambaye mu mitwe nk'ibitsibo bisa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'aho abantu, kandi zari zifise ubwoya bumeze nk'umushatsi w'abagore. Amenyo yazo yari nk'ay'intambwe, kandi zari zifise ibikingira ibikiriza bimeze nk'ivyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nk'uguhinda kw'imikogote ikwegwa n'amafarasi menshi yiruka ija mu ntambara. Kandi zari zifise imirizo nk'iya sikoropiyo n'imboyi, kandi mu mirizo yazo niho harimwo ubushobozi bwo gusesereza abantu amezi 5. Zifise umwami wazo niwe mumarayika w'ikuzimu, mu Giheburayo yitwa Abadoni, mu Kigiriki yitwa Apoliwoni. Ibara rya mbere riraheze, ukundi kubona ibara kubiri guhava kuza hanyuma. Umumarayika wa gatandatu aravuza, numva ijwi riva ku mahembe 4 y'igicaniro c'izahabu kiri imbere y'Imana. Ribarira umumarayika wa gatandatu afise inzamba riti bohora abamarayika 4 babohewe ku ruzi runini Efurate. Abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kwica kigira gatatu c'abantu. Igitigiri c'ingabo z'abarwanira ku mafarasi cari 200,000. Igitigiri cabo naracumvise kandi nerekwa ntya. Amafarasi n'abari bayicayeko bari bambaye ivyuma bikingira ibikiriza bisa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarasi yari nk'iy'intambwe, mu kanwa kayo havamwo umuriro n'umwotsi n'amazuku. Ikigira gatatu c'abantu cicwa n'ivyo vyago
uko ari bitatu: umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo. Kuko ububasha bw'ayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo, kuko imirizo yayo imeze nk'inzoka, nayo iri n'imitwe, kandi niyo aryanisha. Abantu barokotse batishwe n'ivyo vyago ntibihana ivyakozwe n'intoke zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibigirwamana vy'izahabu n'ivy'ifeza n'ivy'imiringa n'ivy'amabuye n'ivy'ibiti bidashobora kubona canke kumva canke kugenda. Kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo canke uburozi canke ubushakanyi canke ubusuma. Imana idutabara. Bene data, hano dusomye ibara mu buryo bubiri. Ibara hano twari twabwiwe yuko hazoza ibara gatatu, none hano tubwiwe amabara abiri, ibyago bibiri bitewe n'inzamba zibiri. Inzamba zibiri umumarayika wa gatanu yabanje kuvuza, avugije turabonye ibikomeye n'ibihambaye. Reka nkubwire mwene data, wumve usobanukirwe. Ndagira ngo iyi si izoba iriho muri ico gihe, abantu bazoba batuye mu isi muri ico gihe n'abantu bazoba basigaye batadomwe ku ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo, kuko bazoba barakidomweko bazoba ari babandi, haleluya, bamwe twasobanurirwa bo mu Bisirayeli bashika 144, abandi bazoba barazamuwe bari imbere y'Imana bariko barahimbaza. Isi zoba isigaranye abanyabyaha banse kwihana, hamwe na babandi bahora bakizwa igice kimwe, ikindi gice bakagwa. Bahora bakizwa umunsi umwe, bukeye bagasubira inyuma. Bahora bagendera mu nzira zibiri, bagakorera abami babiri, bagasenga abami babiri, kuko Yesu yaravuze ngo ntawe usaba abami babiri, kuko yo kwanka umwe agakunda uwundi, ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Bene data, bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo twige amajambo akomeye atubwira iby'uko ukuntu isi izobona ibara ibiheta gatatu. Ubwa mbere rero turatangurana n'uno murongo wa mbere twumvise. Umurongo wa mbere wa hano mu gihimba c'icenda niho hatubwira ingene bizotangura n'ingene bizokurikira. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa mbere uravuga ngo umumarayika wa gatanu aravuza, mbona inyenyeri itibukiye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urupfunguzo rw'urusumanyenzi rw'ikuzimu. Imana idutabara. Iyi nyenyeri izotibuka ntabwo ari inyenyeri isanzwe, ahubwo ni ububasha bw'umwijima. Imana izoba itanguye gukubura hariya hejuru, kugira ngo itangure gukubura hariya hejuru, kuko hariya hejuru hose ibiriyo bizovayo bikoroke birangirire hano, birangirire hano, kuko hano ku isi niho urubanza rwa nyuma ruzobera. Urubanza ruzokatirirwa ngaha nyene. Biriya iya myuka mibi yose iri muri iryo juru rya kabiri, baba dayimoni bari muri iryo juru rya kabiri, Imana izogenda ibashungurura, izogenda ibarekura. Bari bibaza yuko bazoguruka bakajanwa hejuru yo bigwa, bakaza kwiringaniza n'Imana, ariko Imana izobakorora, izobacokeza ikuzimu, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ewe Kaperinaumu, ewe Kaperinaumu, ngo ari wibaza kuzoduga hejuru, ngo ari kuzocokezwa ikuzimu. Kandi ngo wa mwansi wa undi wa Luciferi, Satani, ngo aribwira yuko ngo azoduga, ngo akaja hejuru, ngo akaringanira n'Imana, ngo ariko noneho ngo azomanukanwa ikuzimu, azomanukanwa ikuzimu, azocokezwa ikuzimu. Nico gituma hano iyi nyenyeri nayo barayivuze ngo iyi nyenyeri yatibutse ivuye mu ijuru, ikiza ifise urupfunguruzo rwo kugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu. Uru rusumanyenzi rw'ikuzimu n'urupfunguruzo rwo kugururira imyuka mibi yaboheweyo. Imyuka mibi yaboheweyo, urwo rupfunguruzo ruzoza ruje rugira ko ruca rwugurura, haza haba igitoboro cyo kugira ngo iriya myuka mibi yaboheweyo ije habona canke isokoroke, nayo iduge. Urumva
imyuka mibi izova hejuru imanuke ku isi, hanyuma ica igenda yimburure hariya mu kuzimu, izana iyindi myuka mibi, imyuka mibi yose iduge, hanyuma byose biteranira hano ku butaka, hano ku isi. Umurongo wa 2 ngo yugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu, urupfundukamwo umwotsi nk'uwitanure rinini, izuba n'ikirere bicurishwa umwiza n'umwotsi wo muri urwo rusumanyenzi. ngo iyo nyenyeri yaciye ihabwa urupfunguruzo rwo kuja kugurura hariya ikuzimu, hacapfundurukamwo umwotsi. Uyu mwotsi ntabwo ari umwotsi usanzwe, ariko ni umwotsi w'igipfungu c'abadayimoni kizoduga kigakwira isi yose, kigakwira hano ku butaka bwo kwisi. Uyu mwotsi ni bya bindi usanga abantu bariko barosereza imibavu abadayimoni, bakosereza imibavu basukira bakagira ngo barimo barasukira abantu bakibaza ngo barimo barakira, ariko iyi ni imyotsi y'abadayimoni izovunduruka ikuzimu ije kugira ngo ize gusesereza abantu. Umurongo wa 3 uravuga ngo mu mwotsi havamwo inzige zija mw'isi, zihabwa ububasha bwo gukora ibyo sikoropiyo zo kw'isi zibasha gukora. Ngo muri uwo mwotsi havuyemo inzige, birumvikana ko utari umwotsi usanzwe, ahubwo zari inzige, kandi izo nzige nazo murazi ko atari inzige zisanzwe, kuko ibyo biziza gukora ntabwo ari inzige zazindi abantu basanzwe bamenyereye, ahubwo ni inzige zikuzimu zarindirijwe kugira ngo ze zibohogwe, zize gukora uyu murimo, kuko byaranditswe. Umurongo wa 4 uravuga ngo zibwirwa kutagira ico zigira ibyatsi byo kwisi canke ikindi ikintu cyose kibisi canke igiti cyose, atari abantu batadomwe ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Bene data, nimwumve ibintu bigiye kuba. Abadomwe ku kimenyetso bazoba ari 144, kandi bazoba bavuye mu nda ya Isirayeli. Bazoba ari Abisirayeli gusa, bazoba bavuye mu miryango 12 y'Abisirayeli gusa. Aba bantu nibo bonyene batazoribwa n'izo nzige. 144 byo mu Bisirayeli bizoba biri kwisi, bazorobanurwa kugira ngo bacinjishwe, kugira ngo batabagwe, kugira ngo bamushuze ku Mana. Abo nibo batazoribwa n'izo nzige. Ari kwisi yose, amahanga yose, amakungu yose, indimi zose, ibihugu byose bazoba bari kwisi, bataduganywe muri ryaduganwa ry'ishengero ry'umugeni. Abo batazokwisanga muri rya shengero rinini Yohana yabona rifise amashami y'ibigazi. Bene data, abo bazoribwa n'izo nzige nta kabuza. Ngo zibwirwa kutagira ico zigira ikintu, nukuvuga ngo baba marayika ba mbere 4 twarabonye yuko bahawe kugira ngo bononereze environnement, amazi n'ibiti ndetse n'umuriro ndetse n'izuba n'ukwezi. Ivyo byarahungabanye, 1/3 kirapfa kirononeka. Ariko iki cago cyo mu marayika wa 5 uku kubona ibara kwisi mu gice ca mbere cyo muri bya bice 3 twabwirwa mu itangazo ryatangajwe likavugwa mu buryo 3. Iki gice ca mbere hazoza ibyo kubanza guharabika ivyisi n'ibidukikije, ariko uyu mumarayika wa 5 azanye icago kizokora ku bantu, azanye icago kizohungabanya ikiremwa muntu, kandi bizoba bitoroshe kubera yuko ikiremwa muntu kizohungabana, kandi bazogera ahantu bipfuze gupfa, ariko urupfu barushake barubure, bazorushaka barubure. Bene data, umurongo wa 5 bavuga ngo zihabwa kutabica, ariko zihabwa kubasesereza amezi 5, kandi kubabaza kwazo kumeze nk'ukwa sikoropiyo iyiriye umuntu. Ngo zihabwa kutabica, ico gihe abantu bazoba bagerageza kurondera gupfa, ariko urupfu ruzobahunga, nta rupfu bazobona, kuko ntibizoba byoroshe. Ibihe bizoba byarabaye kuba ibihe bindi. Mwene data, abantu bazoshaka gupfa, ariko
urupfu rubahunge. Umurongo wa 6 turavuga ngo muri iyo minsi abantu bazoba barondera urupfu ariko ntibazorubona na gatoya, bazoba bipfuza gupfa urupfu rubahunge. Aya majambo mukiyumva, mukiyasoma, mukiyaraba, ndagira ngo bihuze n'iyi systeme y'isi barimo baragwanya urupfu ngo mu mwaka wa 2030 ngo bazaba bamaze gutora urukingo rwo gushobora guhagarika urupfu umuntu ngo ntapfe. Aba bantu bo mw'isi barimo barashaka gushigikirana na ca giciyumviro Shetani yari yashatse muri rya tongo ryo muri Edeni, aho yabwira Adamu na Eva ngo ntimuzopfa. Satani arahenda abantu ababwira ngo ntibazopfa. Satani arimo arashaka uburyo bw'ukuntu abantu boba bagenzwa n'ivyuma nkorano, uburyo bita artificial intelligence, bishobora gutuma umuntu ashobora kuramba, ashobora kubaho, yagwara indwara zigakizwa na bijya vyuma abafise agenderamo. Ivyuma bazoshira mu bantu, ivyo vyuma nivyo bizohanahana antene n'izi nyamaswa zizova ikuzimu z'abadayimoni, bizohanahana antene, bizokominikana. Utazoba afise ico kimenyetso ca gikoko uwo ntizizomushikako, kandi abantu bose bazokubitirwa kubihabwa kubera yuko bagararije Imana, nta protection bazoba bafise. Uno munsi umuntu biramugora kwirinda, ni gute uwo munsi bizomworohera kandi yaramaze kwinjizwamo za nimero, akaba yaramaze kwakira ibi bishinge mubona abantu bagenda bategwa, n'ibi bintu byose bya systeme bigenda byinjizwa mu bantu. Ni gute abo bantu b'ico gihe bazorokoka, bazotabagwa? Ngo muri iyo minsi abantu bazifuza gupfa urupfu rubahunge. Barimo baratora iyi systeme yuko atawuzo bagipfa guhera muri uwo mwaka w'2030. No kuvuga ngo generation ivuka nonaha ngo igize amahirwe kuko ishitse mu gihe ciza, barimo baratora urukingo rwo kudapfa. Abantu benshi barimo baragerageza gushaka kugira ngo binezereze, bibaza ngo bafise kazoza keza, ariko rindira mwumve ikibarindiriye. Imana idutabara. Umurongo w'indwi uravuga ngo kandi ishusho y'izo nzige yasa n'iy'amafarasi yiteguriwe intambara, zari zambaye mu mitwe nk'ibitsibo bisa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ahabantu. Izi nzige zaripanze, zaharekera hose, zicurisha ivyuma karuhariwe, zizoza zambaye, zizoza zifunitse, bazoza biremetse amamaske, bazoza biremetse n'abadayimoni, bazoza biremetse za maske, ntawe uzomenya ishusho yabo bwite, bazoza biyujuje kw'inkinzo n'ibigwanishwa byo kugira ngo bahangane n'ikiremwa muntu. Abantu murazi ko bamenyereye gucura ibigwanisho, ibyo kugwana, izi nko nizi ntwaro ruhonyanganda baramenyereye, ariko izi nzige zizoza zipanze ku buryo zizohangana n'ikiremwa muntu. Mwene data, ntabwo uzoshobora guhangana n'iyi myuka mibi, ahubwo hunga udapfa, hunga hakiri kare, kiza amagara yawe. Fata umwanya wo guca bugufi no kwihana no gusenga no gukizwa no kuyambaza Imana. Usaba amaraso ya Yesu agutabara, usaba amaraso ya Yesu agufunike mwene data, kugira ngo uzoshobore kurokoka. Umurongo w'8 uratubwira ngo kandi zari zifise ubwoya bumeze nk'umushatsi w'abagore, amenyo yazo yari nk'ay'intambwe. Aha barimo baratanga description y'ukuntu Yohana yabibona byari bimeze. Mwene data, ibi byose bigusobanurira uruhendo rw'izo nzige zizogerageza kurenza ko hejuru umushatsi usa nk'uw'abantu, usa nk'uw'abagore. Igituma uwo mushatsi usa nk'uw'abagore ni ukuvuga ngo zizozana cyo bita la séduction, kugira ngo zihenda abantu. Uyu mushatsi w'abagore, la séduction, ni ukuvuga ngo kuzimiza, kuyobya, gutuma kugira seduire, gutuma umuntu yibaza ngo turi kumwe n'abantu, naho si abantu, ngo aba bantu n'aberanda, naho ntabwo araberanda.
ngo aba bantu n'abantu basanzwe naho n'ibitero byavuye ikuzimu. Uyu mushatsi w'abagore uzoza ari kugira ngo ubareme inkore ku maso, ariko zije kubasesereza, zije kubanoba, zije kubakomora, zije gukomora abantu. Bene data, izi nzige zizoba zije kugirira nabi ikiremwa muntu. Umurongo w'icenda, kandi zari zifise ibikingira ibikiriza bimeze nk'ivyuma, guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nk'uguhinda kw'imikogote ikwegwa n'amafarasi menshi yiruka ija mu ntambara. Imana idutabara. Guhinda kwazo byaragigima, aho biciye abantu barihuruka, bandi bagahunga, ariko ntaho bashobora kubihungira. Kubera iki badashobora kubihunga? Ni kubera yuko bizaba bifise communication ijanye na systeme abantu bazaba barinjijwemwo. Ibi byose mubona umwansi arimo arazana, ibi byose mubona abantu barimo barazana, byizi nshinge biriko birinjizwa mu bantu, n'ibi bintu byose bagiye kuzana, kuko bagiye kuzana iyi systeme ishobora gutuma atawuzoshobora kugira icagura canke icashora atariko ikimenyetso c'izo nimero. Izo nimero ziriko antene canke communication ishobora gutuma bigahamagarana n'ibi vyuma. Ibi vyuma by'ubuhinga bwa none bizoshirwa mu bantu. Abantu bazosigara bakominikana n'indi myuka, bazosigara bakorana n'iyi myuka. Nico gituma isi itarimwe raja ahantu heza. Isi ntabwo irimwe raja ahantu heza. Abantu bazoba muri ndibuze, bibure, biyobegwe, ntibabe bakimenya, kandi kiremwa muntu kizimangane munsi y'izuba, kubera ko abantu bigize iwabo w'intahava. None heraba isi igiye kubona ibara. Umurongo w'icumi uravuga ngo, kandi zari zifise imirizo nk'iya sikoropiyo n'imboyi, kandi mu mirizo yazo niho harimwo ubushobozi bwo gusesereza abantu amezi 5. Murumva ko atari ibikoko bisanzwe. Zifise n'imirizo, zifise imboyi, kandi ari nzige, kandi zikagira ubushobozi bwo gusesereza abantu amezi 5 atarenga. Kuki zahawe iyo mission? Kuki zahawe iryo tegeko? Kubera iki? Ni kubera yuko urutonde rw'ibinyakuzimu rw'abadayimoni ntabwo rushobora kurenga aho Imana yabiteguriye. Imana ivuze ati n'amezi 5. Inyuma y'ayo mezi 5 ntawe uzi ikizobikamanganya, ntawe uzi iyo bizoca bizimanganira, kuko Imana ifise urutonde. Nico gituma ibi byose ntabwo bije ku mugambi wa Satani gusa, ahubwo Imana irabirekuye ngo bize kuba igihano ku bantu bose banse kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Uno munsi hari ubuntu, uno munsi hari imbabazi, uno munsi hari guharirwa, ariko ico gihe ntibizoba byoroshe. Ni igihe cyo guhora, ni igihe cyo gusubiriza mu nkoko abanse kwihana. Ndagira ngo mbibutse yuko isi izoba yuzuyemwo abisodomu n'i Gomora, kandi murazi ko abisodomu n'i Gomora Imana yabarimbuje umuriro. Imana yarabarimbuye. None ubwo abantu isi bagiye kwakira iby'isodomu n'i Gomora, isi bayikwegeye umuvumo, isi bayikwegeye umugararizo, isi bayiteje urugomo. Nico gituma Imana izoza kurimbura, izoza kugira ngo ibahe amateka icire iteka abanse kwihana. Iki gihe ni igihe cyo guhora ku Imana. Mwene data, wewe uzoba uri muri ico gihe, hindukira uno munsi wakire Yesu. Ntuzobe muri ico gihe, uzobe uri kumwe n'ishengero ry'Imana, kuko ni igihe cyo guhora ku Imana, ni igihe c'inzavya, ni igihe c'inzamba. Umurongo wa 11 haravuga ngo, zifise umwami wazo niwe mu marayika w'ikuzimu, mu Giheburayo yitwa Abadoni, mu Kigiriki yitwa Apoloni. Uyu mu marayika niho hambere tumubonye avuzwe mu n'izina ryiwe, kandi niho hambere hagaragaje yuko ikuzimu hari umwami. Uyu mwami w'izi ngabo biragaragaye yuko atari inzige zisanzwe. Noneho barabisobanuye ngo zifise umwami wazo. Izo nzige zigira umwami, niwe mu marayika w'ikuzimu,
mu yandi majambo uyu mwami niwe mwami w'ikuzimu, niwe aganza ubwo butegetsi aganza iyo myuka mibi hariya mu kuzimu, niwe ayitondesha urugamba hariya mu kuzimu. Naho hari umwami, uyu mwami ngo yitwa Abadoni, ngo mu Kigiriki naho yitwa Apollyon. Apollyon bisobanura ngo la destruction canke gusenya. Uyu mumarayika afise ububasha bwo gusenya, yahawe ububasha bwo gusenya, niwe mumarayika w'izo nzige, niwe azoba ziyoboye, niwe azoba ziha amategeko. Murumva ko isi izoba yatewe, isi izoba iri mu kaga, ibibazo bizoba byabaye ibibazo, abantu bazoshaka urupfu nkuko twavyumvise, ariko urupfu ntibazorubona. Mwene data, hano rero baravuze ngo umurongo wa 12, ibara rya mbere riraheze, ukundi kubona ibara kubiri guhava kuza hanyuma. Ndagira ngo nkubwire muri bya bindi bitatu twavuze, ngiki ca mbere bene data, nico gituma inzamba zirimo zirasemerera. Zaratanguye inzamba zo kuburira abantu, nico gituma n'abategetsi baza bitwa iryo zina, bakaza bagategeka manda ya mbere, bakagaruka bagasubirana manda ya kabiri, kugira ngo uburirwe n'ikimenyetso c'izina ry'inzamba. Inzamba yivugijwe nuko haba hashatse kugira ngo hatangwe umuburo. Uja mu perezida arahari kugira ngo abere isi umuburo, abwira isi ati nyabuneka nimukunde muburirwe, mutangure mujonjore, mutangure mushake aho muhungira, kugira ngo ntimuzoshobore kwisanga muri izi nzige zirimo zirarya abantu. Ibi bihe bizoba ari bihe bibi. Inzamba irimwo iratangura kwerekana mu buryo bugaragara. Ntabwo ari ijwi risemerera, ntabwo ari ijwi ririmo riravuzwa, ariko iri zina ry'uyu mutegetsi nawe wogyibaza ko kuki bimeze uku, kuki yaje agahaguruka ari wo kurwanya ibibi byari byarananiranye by'ubutinganyi. Abantu bari basigaye bacibwa ibitsina, bavuka bacibwa ibitsina, abandi bakagenda kubyicisha. Bari barazanye ibitsina bishika 3, kandi Imana yaremye ibitsina 2, yaremye umugabo mu mugore, ariko bo bari barazanye ikindi gitsina gira 3. N'ubu hano muri Canada bobo barakomeje, barabyemeza ibitsina ngo ni 3, abandi hirya no hino ni 3, ndetse naho muri Amerika henshi baracabyibaza ngo yuko bizogaruka, ngo bakomeze bagwane, ngo bakomeze ngo bagire ibitsina 3. Abandi barahindaguritse, bashinga ko umuntu ashobora kwihindura kugeza hatawuzi ico bazokwihindura ngo bashushe. Nimba bazokwihindura bagasa n'inyamaswa, nimba bazokwihindura bagasa n'ibiti, nimba bazokwihindura bakamera nk'iki, ntawuzi iyo bagomba kuja. Aba bantu barimo barakoreshwa n'umurwanizi. Trump rero yarahagurutse arabitera ivyatsi, arasinya ati birafuswe, arabihanagura. Bene data, iyi nzamba hano ijambo ry'Imana ravuze ngo ibara rya mbere riraheze, ukundi kubona ibara kubiri guhava kuza hanyuma. Hari ukundi kubona ibara kubiri guhava kuza hanyuma. Ndagira ngo duce twinjira rero mu gice kigira kabiri cyo muri iki gihimba nyene, aho umumarayika wa 6 nawe agira ngo avuze inzamba. Inzamba igira ivuge y'umumarayika wa 6. Tega amatwi wumve inzamba nayo ikigira ngo izanira abantu. Bene data, wari wese natangure gukura meza, natangure kwitegura, natangure gusaba Imana imbabazi, natangure gusaba Imana ikigongwe, kugira ngo ubugingo bwe butabagwe, kugira ngo azashobore kubohoka, azashobore gukinjishwa. Uwo munsi utarashika, ivyo byago bitarashika, isi itarabona iribara. Mwene data, ntuzobona iribara, ntuzogwe muri aka kaga, ariko utabagwe mu izina rya Yesu. Umumarayika wa 6 aravuza. Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'icenda umurongo w'13. Umumarayika wa 6 aravuza. Numva ijwi riva ku mahembane y'igicaniro c'izahabu kiri imbere y'Imana, ribarira umumarayika wa 6 afise inzamba, riti bohora abamarayika 4 babohewe ku ruzi runini Efurate. Bene data, ibi bintu birakomeye cyane.
iri ni bara rigira kabiri. Iki ni igice rigira kabiri muri bya bibazo bitatu bikomeye isi yagenewe. Ndagira ngo mbabwire ko abo bamarayika bari barabohewe ku ruzi runini Efurate, ubu ruja rwarakamye, kandi mu buhanuzi byavuzwe neza ko mu gihe c'iherezo, imbere y'uko intambara ya Harumagedoni itangura, kurwo ruzi ruzokama. None ubu haciye imyaka 3 rukamye, rwarahejeje rwarakamye. Uruzi runini rufise ibirometero birenga 2000 kuva muri Turikiya gushika muri Irake, ibirometero birenga 2000 cyangwa byishika 2000. Ubu ruzi ruja rwarakamye. Nimwumve mu mateka ibi bintu byari byaravuzwe, biranditswe, kandi biri muri Bibiliya, none byarasohoye. Mwene data urinzi iki? Turindiriye iki? Nimuze twihane, nimuze duhebe isi n'ibyayo, nimuze duhebe iby'isi n'ibirimwo, kugira ngo dusanganire Mesiya, kuko agiye kuza, kugira ngo agiye kuza ashireho ingoma yiwe, azana ubwami bwe bw'amahoro, akureho ubumaka n'ubugarariji, akureho aya mabi yose yadutse mu isi, kugira ngo atabare umugeni. Iryo jwi ribarira uwo mumarayika ati, bohora abamarayika. Hariho abamarayika 4 babohewe ku ruzi runini Efurate. Umurongo wa 15, ngo abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kwica ikigira gatatu c'abantu. Abo bamarayika barazi, barafise karendiriye. Iyi karendiriye yabo baguma bayiharura. None hera ubu haciye imyaka 3 rwaruzi rwarakamye, ngo bari bazi umunsi, ubu munsi wabo uri mu gushika, umunsi wabo ugira usohore, igihe cabo barimo baragiharura, ngo bari barapangiwe iyo tariki y'uwo munsi n'iyo saha n'uko kwezi n'uwo mwaka. Mwene data, urumva yuko isi yarapangiwe ibihe, isi yarapangiwe, abantu barapangiwe. Isi mwene data, Imana yatuzaniye agakiza muri Yesu Kristo, kugira ngo uza kwakira Yesu atabagwe, ariko utazokwizera Yesu azotsindwa n'urubanza. Abo bamarayika 4 nabo konona, nabo baje kugira ngo basongere, bakureho, bamaririkanye ibyasigajwe na zanzige. Inzige ntabwo zica abantu. Urumva yuko amabi ngo arasa ntangana, ariko urumva yuko inzige zararya abantu ntibapfa. Abantu bari yica, bakashaka kwica, bakarondera urupfu rukabahunga. Ariko noneho bihinduye umukenyuro. Abo bamarayika 4 bari ku ruzi runini Efurate, bobo bazoza arabo, bazoza arabo kwica ikigira gatatu. Nukuvuga yuko ikigira gatatu c'abantu kizokorwako. Twibuke ko muri babandi bamarayika bo mu nzamba za mbere n'iza kabiri n'iza gatatu, ikigira gatatu c'ibidukikije nico cahora gipfa kikavaho, n'inzuzi ndetse n'izuba n'ukwezi bikanka kwaka. Ariko hano harimo harashikirwa ikiremwa muntu. Bene data, umuntu yari yarahawe agateka, umuntu yari yarahawe kuzigamwa no kurindwa. Ariko hano umuntu arashikiriwe, umuntu arashikiriwe ngo zihabwa kwica ikigira gatatu c'abantu. Umurongo wa 16, igiti gira c'ingabo z'abagwanira ku mafarasi cari 1,200,000. Igiti gira cabo naracumvise. Hano Yohana arimo arashingira intahe ibyo yumvise, yuko yumvise ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu, ngo cari igitigiri c'ingabo z'abagwanira ku mafarasi cari 1,200,000. Igitigiri cabo naracumvise. Izi miliyoni z'abariko bazoza kurwana, ntabwo bazoba ari abantu basanzwe, ntabwo bazoba ari abagwanizi basanzwe, ntabwo bazoba ari intambara isanzwe. Iyi ntambara nta muntu, umwana w'umuntu azoyigwana. Iyi ntambara nta mwana w'umuntu azoyigwana. Yizi miliyoni 2 z'abagwana baje baturutse bayobowe n'abo bamarayika 4. Izi ntambara wewe ntuzozishobora, ntiwiyumvire ko uzozigwana, ahubwo niwakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Mwene data, izi miliyoni 2
ntawe uzi ziba ziturutse zije ziva, ntawe uzi icyo ziba zigamije. Reka twumve ibikurikiye. Umurongo wa 17, kandi nerekwa ntya amafarasi n'abari bayicaye ko bari bambaye ivyuma bikingira ibikiriza bisa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku. Ntabwo bari abantu basanzwe, nta muntu asanzwe yambara umuriro, yambara ikibengebenge, nta muntu asanzwe agenda afisa n'agafyiri, nta muntu asanzwe agenda asa n'amazuku. Amazuku ni bya bindi bigenda bitema biturira. Amazuku nk'aya mazuku yaza muri Sodomu ni Gomora. Ngo abari bicaye kuri ayo mafarasi ngo bari bafise ivyuma bikingira ibikiriza, nkuko twabonye zanzige nazo nyene zari zaje ziteguye zipanze ngo zihangane n'ikiremwa muntu. Ubu rero hazoza uyundi mukenyuro w'abandi badayimoni bazoza mu Burundi rwego, bazoza bafise ivyuma bagendera ku mafarasi, kandi bazoza bacira umuriro, bazoza bafise ivyo bicira umuriro. Nimuze duhungire muri Yesu, nimuze dushaka Uhoraho bigishoboka, nimuze turondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimuze tumwambaze umwami Yesu akiri hafi. Bene data nshuti z'umusaraba, Yohana aratubwira ngo igitigiri c'ingabo z'abagwanira ku mafarasi cari 1,200. Igitigiri cabo naracumvise, kandi nerekwa ntya amafarasi n'abari bayicayeko bari bambaye ivyuma bikingira ibikiriza bisa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku. Imitwe yayo mafarasi yari nk'iyi ntambwe, mu kanwa kayo hava nk'umuriro n'umwotsi n'amazuku. Bene data, nimwumve ivyava muri izo farasi. Ngo imitwe yayo mafarasi ngo yari nk'iyi ntambwe, ngo iyo mafarasi yari ameze ngo nk'intambwe, ngo mu kanwa kayo hava nk'umuriro n'umwotsi n'amazuku. Ntabwo zari farasi zimwe zisanzwe zahora zikoreshwa kera mu ntambara. Ngo mu kanwa kayo hava mwiki, mu kanwa kayo hava mu mwotsi n'amazuku n'umuriro bivuye mu kanwa kayo. Ayo mafarasi azoza acira umuriro, azoza atongora. Bene data, abantu bazokirira hehe ko abantu badasanzwe bafise protection yo gukingira ubugingo bwabo, kugira ngo nibaze bakingi, nibaze baturigwe n'ivyo bicira umuriro. Abantu benshi bari kwisi ariko barahevye ubugingo bwabo, babutanga ngo bupfe, bahitamwo urupfu aho guhitamwo ubugingo. Ariko mwene data, n'igihe cawe n'igihe canje kugira ngo twongere kumva no majambo y'imburi. Umurongo wa 18, ikigira gatatu c'abantu cicwa n'ivyo vyago uko ari bitatu, umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo. Ivyo bintu bitatu aho byagenda bicira umuriro bivuye mu kanwa kayo mafarasi, abantu ntibahakuraga hanga imbere, ntibahakirira, ntibaharokokera, bahita bapfa, kuko bigenda bisatira, bigenda biturira, bigenda bikombombora. Ibi bintu bimeze nka kujya za nucleaire, ibi bintu bimeze nka kujya kwa bijya bigwanisho ronya nganda, aho bishitse biraturira, aho bishitse biratongora, aho bishitse birajaniranya. Ibiti n'amabuye n'abantu n'ibikoko n'amazu n'imiduga ndetse n'indege, nta gisigara, nta kirokoka. Ivyo bintu bizoturira, bizotongora. Nico gituma bene data, birakwiriye we nanje yuko twitaho iyi mburi irimwe iratangwa ku bana b'Imana mw'ishengero, ahantu hose abantu bitegure bongere kumva aya majambo kandi bayashire kuri ntibate. Umurongo wa 19 uravuga ngo kuko ububasha bw'ayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo, kuko imirizo yayo imeze nk'inzoka, nayo iri n'imitwe kandi niyo aryanisha. Ndetse nibigarukira kuri iyo mitwe gusa, ngo n'imirizo yayo irafise imitwe, nukuvuga imbere bicira umuriro, inyuma kandi bikagwana. Hose n'ibibazo bikomeye. Mwene data, nimwumve izo miliyoni zibiri z'abarimwo baragwana, umwe wese agenda acira umuriro, hageze acira umuriro, bigenda byirukanga bicira umuriro. Murumva ko ica gatatu kuzopfa n'umwanya muto. Bene data, harageze ko umuntu wese yibaza aya majambo ati mbega amajambo yanditswe
kugira ngo dukore iki? Nimwihane bene data, nimwakire umwami Yesu, nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaza akiri hafi. Nshuti z'umusaraba, umuntu wese niyanzure mwene se amubwira ati nyabuneka garuka kwa Yesu, hindukira, ngwino kwa Yesu, ngwino dusenge, ngwino twihane, ngwino turondere mu nyonga ha data. Umwanya ukiriho bene data, nimurabe ibi biriko biratubwirwa, turimo turabwirwa bigiye kuba. Mwene data, nimwibaze nuko umurongo wa 20 haravuga ngo abantu barokotse batishwe n'ibyo byago ntibihana ibyakozwe n'intoke zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'amabuye n'iby'ibiti bidashobora kubona canke kumva canke kugenda, kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo canke uburozi canke ubushakanyi canke ubusuma. Biratangaje bene data, Yohana yaratangaye, nawe ndiwo uragutangara kubona aba bantu batashoboye kugera ahantu bashobora kwihana, kuko barazibiwe, bazoba baratewe. Naho boshaka kwihana ntivyokunda, umutima wo kwihana uzoba waravuyeho, kuko ico gihe ntibizoba bicoroshe nk'ukubona uyu munsi ushobora gutura umutwaro bakagusengera, ntibizoba byoroshe. Hano Yohana aratangara, aravuga ngo abarokotse batishwe n'ivyo byago ntibihana ibyakozwe n'intoke zabo ngo bareke gusenga abadayimoni. Abantu bazogera ahantu bapfume baduke batangure gusenga aba badayimoni barimwo barabateza ibi byago, barimwo baraza gutera isi. Abantu bazohindukira basenga abadayimoni, isi zoba iringo yuzuye abadayimoni. Twabonye abadayimoni bazopfunduka baje basa n'inzige, bapfunduka nk'umwotsi. None ubu naho harekuwe abandi badayimoni babohowe bari ku ruzi Efurata, bazoza bazananye n'izindi ngabo zabo imiliyoni 2 bazoza kugwana, bazoza bacira umuriro isi bayizunguruke, bica igigira gatatu c'abantu. None abantu bazogera ahantu rero batangure noneho kwitanga, bishikane, batangure gusenga abadayimoni. Ntibazokwihana ngo bahebe gusenga ibyakozwe n'amaboko y'abantu. Nimwihane, nimureke gusenga ibyakozwe n'amaboko y'abantu, nimureke kwiteza izo nshinge n'izo ncandago, ivyo ni byakozwe n'amaboko y'abantu. Nimureke kwishamo izo nshinge mwiteza, za nshinge abagore biteza, za nshinge za COVID nazo zose n'izindi bagiye kuzana kugira ngo bashire mu muntu kakuma kazotuma umuntu adashobora kuja gusuma canye ngo aje kudandaza adafise izo nimero ca gikoko. Hari ibihugu byinshi kumaze kuvyemera, ibihugu byinshi bimaze kuba byarabyemeye. Ubushinwa buza bwaramaze kuvyemera, Amerika nayo ama state 19 azamaze nayo nyene amaze kuvyemera. Amerika nayo iraje ivyemere. Uburayi nabwo bwaramaze gushinga ko bugiye kubikora muri aya mezi ava cane atarambiranye, ngo bagiye kubishira mu ngiro muri uyu mwaka nyene. None mwene data, we urinziki natwe turinziki? Ntaco turindiriye hano ku isi, ntaco dutegereje izamugwa, dutegereje ko Yesu aza gutora umugeni. Bene data, bumvise amajambo mwese, Imana ibahezagire. N'igihe cawe n'igihe cy'umwe wese n'igihe canje cyo kugira ngo dushake Uhoraho bigishoboka kwabonwa. Reka dusengere hamwe irisengesho. Mwami, ndagushimiye cyane kongeye data buja kuburira abera bose. Ndagushimiye kongeye kuburira ishengero, ndagushimiye kongeye kuburira umugeni, ndagushimiye kwimbura yongeye gushika mu matwi y'abantu benshi mwami bakaba basobanuriwe. Ndagushimiye, ndabashyize mu biganza byawe mwami, wongere kubagendera no kubagirira neza mwami. Bongere data buja gushira muri ntibate mwami, maze bategura ubugingo bwabo, bongere gukizwa, bongere kwezwa, abari mu byaha babihebe. Abantu benshi mwami ijambo ryaravuga ngo naruhebwa yokizwa, ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku bizohinduka gere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Ndasengera abacumuye bose bihane, umuntu wese arimo arakizwa, arimo arihana, yongere gutabagwa, yongere gusaba imbabazi, yongere kwemererwa kubabarirwa ibyaha byiwe Mana. Ndasengera umugeni wa Kristo yongere kwitegura, kuko mwami Yesu Kristo igihe citabagwa kiregereje, igihe cizamurwa kigiye gushika kugira ngo abera batabagwe Mana. Ndakwinginze Mana,
wongere kutugirira imbabazi, utugirire ikigongo Mana. Ndasengera abera bose, nanje ndisengeye. Ndasengera bwoko bwawe, nanje ndisabiye. Ndasengera mwami bakozi b'Imana bose, wongere kubagirira neza, wongere kubahembura no kubagirira ubuntu. Ndagushimira mwami ko witaha intama zawe, ukazibabara, ukazigwanirira. Ndagushima ko mwa tugwana intambara zikomeye, kandi warazinesheje, warazitsinze ku musaraba Igorogota. Nico gituma mwami Yesu utihebura, kuko dufise umurengezi, dufise umutabazi, dufise umucunguzi wo kuturokora. Mwami w'icubahiro, ndabigukengurukiye cyane. Nuhabwe icubahiro Mana, izina ryawe nirishimagizwe, izina ryawe nirishigwe hejuru. Yesu urakoze, Yesu ndagushimiye kubumvise mwami ijambo ryawe bose. Mwami ubahezagira, ubakize ibyaha, ubakize intambara n'amakuba n'ibyago, ubahe kunesha umwansi, kugira ngo mwami twitegure kuzamurwa. Mwami Yesu urakaza, mwami Yesu urakaza, mwami Yesu urakaza. Mwami turakurorereye, ngwino Yesu twibanire, ngwino twigumanire muri no bihe bidasanzwe. Ngwino Yesu gumane natwe muri no bihe bidasanzwe. Ngwino Yesu gumane natwe, Yesu tugumane mwami Yesu, tugumane tugumane tugumane. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Mana, ndabigushimiye, ndabigukengurukiye. Haleluya, izina ryawe rihabwe icubahiro. Nanje ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha bwoko bw'Imana. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mukomeze kubera amaso ubugingo. Umwami Yesu ari hafi. Yesu abahezagire cyane, amen.